niba ushaka kugorora banza wivugurure, nihuza karumburimbo wemerwa n'Imana. Turabaramukije bakunzi bacu, jewe nitwa Jean Bosco Nduwimana. Tugiye kuganirira hamwe rero muri kano kanya ijambo ritubwira riti abagorozi ni bantu ki. Abagorozi ni izina rivuye muri vuga ry'ikirundi kugorora. Iryo zina ryerekana igikorwa abo bantu bakora. Kugorora rero ni ugusubiza ikintu ishusho cahoranye. Muri Bibiliya tugiye kurabira hamwe abantu bakoreye Imana bakora igikorwa c'ubugorozi. Dusomye mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 14 na 18 dusangamwo uwitwa Eliya, uwo yakoze igikorwa c'ubugorozi kuko yasubijeho amategeko y'Imana igihe Isirayeli yari yayataye canke yataye inzira. Turabona uwitwa Yeremiya mu gitabo ca mbere ca Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 10. Turabona Nehemiya na Ezira mu gitabo ca Nehemiya no mu gitabo ca Ezira, abo nabo nyene bari abagorozi. Turabona Yohani umubatizi, uyu nawe yavuzwe na Yesaya, avugwa na Maraki muri Yesaya 40 no muri Maraki igice ca 3 ko azotegurira Yesu inzira. Mu gitabo ca Matayo igice ca 3 igikorwa ciwe gitanguye yavuze ko bategezwa kugorora inzira z'ibihama, nukuvuga ko bategezwa kugorora inzira z'Imana kugira ngo bategure umuzo wa Yesu. Aba rero nabakora Imana nk'abagorozi. Ariko muri kahise hari n'abandi mu gitabo ca Matayo igice ca 20 hari urukurikirane rw'abakozi bakoreye Imana kuva mu isaha ya mbere, ya gatatu, ya gatandatu, y'icenda n'iya saa 11. Uru rukurikirane rw'abakozi rutwereka abandi bantu bagiye bakorera Imana mu gikorwa cyo kugorora. Aha turavuga abakoreye Imana ari nk'intumwa, babandi Yesu yatoranya 12 bakabandanya igikorwa cyo gukorera Imana. Nabo nyene bari abagorozi kuko basubizaho imfatiro zari zarakuweho n'abaherezi n'abakuru b'abayuda. Turavuga kandi abaprotestanti canke les protestants ababayeho mu kinjana ca 16 ku mugabane w'Iburaya, bakigisha inyigisho zitari zimenyerewe ku mugabane w'Iburaya kuko ku mugabane w'Iburaya hari hamenyerewe inyigisho zigishwa n'idini ry'Abaroma. Ariko igihe bahaguruka bahereye kubitwa Lutero mu Budagi, hakaza abitwa ba Jean Calvin mu Bufaransa, abitwa ba Tyndale mu Bwongereza n'abandi mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Iburayi, nabo biswe abagorozi. Hari n'abandi bakoreye Imana ku mugabane wa Amerika nk'uwitwa William Miller, nawe nyene yakoze igikorwa cyo kugorora kuko yigishije abantu ibijanye n'ubutumwa bwiza. None ko abantu bose babayeho kandi twumva bakoze igikorwa cyo kugorora bakoreye Imana ku migabane itandukanye, abagorozi muri kino gihe ni bantu ki? Abagorozi muri kino gihe nabakozi b'Imana bategezwe gukorera Imana bakomotse ku mugabane wa Afrika. Mu gitabo ca Bibiliya muri wa mugani wo muri Matayo igice ca 20 usomye umurongo wa 6 ahatwereka abakozi bo mu isaha ya saa 11, hatwereka ko abo bakozi bakoreye Imana ngo Yesu yabahamagaye bari biraramiye ataco biriwe bakora. Yesu nabo bashira mu ruzabibu rwiwe kugira ngo bamukorere. Abo rero muri Yesaya igice ca 18 n'igice ca 19 no muri Zefaniya igice ca 3 umurongo w'9 n'uwa 10 hatwereka ko bategezwa guhaguruka hakurya y'inzuzi zo muri Ethiopia. Abo bategezwa guhaguruka hakurya y'inzuzi zo muri Ethiopia n'abagabo n'abagore bazoba bakora igikorwa cyo kwigisha ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza buzoba bufasha abantu gukosora ingeso zabo. Muri Yeremiya igice 7 umurongo wa 3 buzoba busubizaho imfatiro z'inyigisho z'ukuri kugira ngo ibitarukuri bitavuye mu ijambo ry'Imana abantu babimenye kandi bige inyigisho z'ukuri. Kuko muri Matayo 15 umurongo wa 13 handitse ko icatewe cyose kitatewe n'Imana kizoranduka. Bazoba bigisha ibijanye n'amagara meza, bigisha abantu gufungura neza kuko mu Bikorinto ba mbere c'umurongo wa 31 hatwereka ko dukwiye kurya no kunwa no gukora ikindi kintu cyose dushimisha Imana. Ikindi bazoba bigisha ni inyigisho zifasha imiryango. Muri Yesaya 58 umurongo wa 12 bazoba bigisha inyigisho zifasha ingo. Rero abo nibo bita abagorozi n'abakozi b'Imana bategeza guhaguruka hano muri Afrika bakongera bagasubizaho imfatiro z'ijambo ry'Imana kuko zakuweho. Muri kino gihe hari inyigisho nyinshi z'ibinyoma. Ngabo abantu Imana yita abagorozi. Imana ibaho umugisha kandi ibahe kungukira muri zino nyigisho mu izina rya Yesu.